twagira tuyibutse yuko tubafitiye na service yo kubahereza formation ya graphic designer. Graphic designer ishimikiye ku gukora amafoto ajanye n'amabrand y'ibikorwa byanyu, mbere n'amafoto ajanye n'amarogo y'ibikorwa byanyu, ama business yanyu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ishobora kuba atari ni yawe mugabo ukayikorera abandi bakagwa amafaranga. Dufise abahinyanyuzi babishoboye, babinonosoye, babizi ku rugero runini ya cyane, mbere wanashima akabijya bakabikorera ku giciro giciriritse cyane gose, ibihumbi 300 y'amarundi gusa. Formation ishobora kumara indwi zibiri cyane ukwezi, mu gihe babonye yuko ubumenyi bwawe butari ku rugero yaho bifuza. Karibu muri We Talk Business na Mita Vision ababibafashemo. Welcome bano wanyu ba We Talk Business. Nagarutse ni Shadow muri kumwe kuri uyu munsi. Ikiganiro ushobora kuzokira baheze igihe mugabo nje kubabwira business tari imisi ibiri, atari imyaka 3 canke imyaka ingahe, ahubwo ni business mbona yuko igiye kuzogigwa n'igihe kinini ya cane gose. Ni business nta mutahe w'ifaranga rimwe igusaba ko ufise telefone gusa, n'ibindi bikorwa wewe ubwawe ushobora kwikorera aho uri hose. N'umwanya mwiza yuko tugiye kubona umuntu ashobora gufata video ari umupapa canke ari umumama ari karoza nk'ikintu, ari karoza ikintu runaka, mugabe iyo video agamije ko iza kumuha amafaranga, atari platform iza kumuha amafaranga, ahubwo ari iyi video wayikoze mu manorme meza, ko wayikoze mu manorme meza ndaguha amafaranga. Umuzo wa AI utuzaniye ikindi kintu kiri très important abantu batari bazi. Alright, get rich or die trying, never stop learning. Nkunze kubabwira yuko telefone zacu tuzitunga rimwe zikadutunga kabiri. Nimba telefone yawe uyishiramwo amafaranga angana n'ibihumbi 10 mu kuyigurira internet, mu kuyigurira brandage, mu kuyigurira ikiniki, nayo yari kwiye kugarukanira ibihumbi 20 n'amaburi do benefice. Okay? Niyo mpamvu ndabazaniye iyi business. Ntabyo kuvuga ngo none ngo ko ni mu Burundi ngo account ngo ndayikreya gute. Uri mu Burundi, uri mu Rwanda, ndabizi neza cyane yuko abanyarwanda badukurikana ari benshi. Uri umurundi, uri mu kindi gihugu, iyi business ni yagwawe. Ni yagwawe. Dukunda guteba gato kubabwira business kubera tuba dukeneye yuko tubazanira business twakoze, tukabona feasibility yayo, tukabona na withdraw, donc retrait yuko ikunda. Izo zose ayo makuru tumaze kuyakusanya tukaya tuvuga ni voilà ikado duhereje abanwanyi ba We Talk Business. Ikintu mutazigira mubona kuri We Talk Business ni za business za fake. Ya mascam. Zijya ntizihabarizo. Ahubwo bijya turi mu bantu bavyiyama yuko abantu mukwiye kureka guma mu bitakariza amafaranga. Ni umva business hano kuri We Talk Business, keshi uzomenye yuko si uzodegaja inguvu nke uzoronka make, si uzodegaja amafaranga, uzodegaja ubushobozi bwawe bwishi, si uzoyubakamwo hezo uzoronka amafaranga akwiye. La fois passée nababwiye business ya Sprite Gigs, kandi ndabona yuko benshi muri kumurayikora. Hari no wambwiye ni hari ibihano bari barampaye ariko nabivuye na mazimisi ndabivuyemo ati kandi niko ndakora. Hari n'ubundi yatubwiye ni urashobora no gucreatingira account mu kindi gihugu, hanyuma ukaca wandikira support ya Sprite Gigs yuko wahinduye localisation, yuko ubusigo uri mu Burundi, account kamurayirose for free. Très important quand même. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubabwira business, ariko mu nyemerere mbanda babwira iki kintu. Igihe cyose uzotangura business mugabo utatanguye kwiga iyo business, meshereza resultat uzoronka zuzosanga ziri mediocre. Birasaba yuko business ubanza kwiga ingene ikogwa, mbega abandi atarabona kuri internet gusa n'abandi
nzi canke ntazi bashoboye kuronka amafaranga muri yo gute? Abo nabo rero uzobamenya gute? Fati video wipartage naka niyayibona iyi business asanzwe yikora zoca avuga nti buryo bwabo ndi business nzi ko ari abantu ndi bayikora jewe nsanzwe ndayikora. Cyane cyane ayo business usanga ta parrainage irimo uzosanga ari karavugwa ahantu hake. Birababaje cyane gose ingene usanga abantu usanga boroganije ingene bazohura bagakonsoma amamiliyoni n'amamiliyoni ari business ya scam. Mugabo ari business nziza ukazosanga abantu ntibigera biyumvamo yuko bohura ngo bayigishanye. Ndashimira cyane gose abantu bari mu bindi bihugu. Ndibuka yuko haciye nk'amezi 8 ndababwiye business ya Popo Live umwe akayikora kubera yakoze atayize amenye yava niyaje ugasanga gakiye hagati kubera ikintu ariko arakora ibintu atize, ariko uwundi nawe ariko arayikora kubera yize deeply akasanga yuko ariyo business yo kumuhindurira ubuzima. J'encourage beaucoup abantu bamenye amabanga ari mu business itari make maze kubabwira hano muri We Talk Business. Iyo business rero y'umunsi ngiye kuba yagira ati ni business en general, si business imwe ahubwo ni en general. Izo business zitwa gute? Izo business ni training AI. Iyo tumvise training AI, what that mean? Par exemple, wewe ushobora kuvuga ni jewe nshaka gukora AI ikora gute? Jewe nshaka gukora AI izoba nshaka gukora robot izoba yoza ivyombo. Muri ico gihe iki urafise ide, ikintu cya kabiri kiza gukurikira nuko uza kuronka ama video menshi atandukanye hanyuma ugaha ya robo ikiga ingane na izobigenza a partir y'ama video wayihereje kandi yakozwe n'abantu batandukanye. Business rengi ndiko ndababwira iki kintu ndababwiye ni wagitahura uzoca utahura behind yi business ingene ikogwa. Okay? No kuvuga uyu munsi hari business nyinshi zishimikiye kuri training AI. Hariho n'ubundi avuga nti jewe nshaka gukora robo ijyanye n'ingene abantu bagira isuku imuhira, imuhira kwesuya insido suite kiniki na kiriya. Uwo muntu ari karakora iyo robo aza gukenera n'amaburi ama video arenga nk'igihumbi aza guhereza iyo systeme ya robotike kugira yigire ivyigiye gukora kuri ayo ma video ayihereje. Les amis, We Talk Business kirabategurira ikintu gikomeye cyane gose. Abarundi ndabona bariko barevuriwa, ariko ikinje kubabwira kugira muyikore comme business uyu munsi bahereza amafaranga. Mukanya ndababwira imwe mu business akora training AI kandi ushobora gucisha amafaranga. Ikintu rero uzosanga muri business za training AI uzosanga premièrement gucreya account aho uri hose, uri mu Burundi aho uri hose nta kibazo. Okay, ntabyo donc nta kubana ngo uri muri iki gihugu ngo ntuyikora ngo no. Iyo ni advantage kuri twese, iyo ni ya mbere. Icya kabiri amamoye d'orotre arashoboka cyane gose. No muri kiganiro ndaza kubereka umwe mu bashoboye kuba bamaze kugira amarotre, ariko numwe nzibeshi mugabo shirye kubereka rotre imwe. Ariko ikindi kintu naco nababwira mbega iyi business uri kurayikora ni ikihe kintu ukwiye kubanza kumenya. Icya mbere nama condition y'iya video uza gukora. Icya mbere heshi uzosanga bakubwira ngo kora video y'iminota 5. Iyo video keshi bakubwira yuko ntibakeneye yuko wewe ugaragara physique ahubwo bakeneye yuko ugaragara amaboko yawe agaragara ariko arakora ico kintu. Par exemple shobora kuba bariko barambya yuko nshaka kuba ndiko ndoza ikirato, biraza gusaba yuko amaboko yawe aza kugaragara muri iyi video mara minota 5 uri kurakora koza ico kirato, ukacoza hanyuma iyo video ukacuyirungika. Bashobora kuvuga ni yirungike iri d'une manière verticale canke horizontale, c'est facile. Bica bivana n'ingene iyo video wayifashe. Ivyo byose uza kuba wabisomye mu ma condition yo gukora iyo video. Ushobora kubwira nti
kora video imara iminota ingana uko uriko uroza ivyombo. Iyo video ukayikora wewe kenshi uza gusanga bagusaba yuko uboneka ibiganza gusa uri kuroza ivyo vyombo. Iyo platform imwe mu zikora ama training AI ni business yitwa Luyel. Luyel ni imwe mu ma training AI akora kandi ahemba neza cyane. Ikindi naco bashobora kuzana ko task yo gukora ico gikorwa ugasanga iyo task bavuze yuko izomara ko amezi canke imisi canke indwi runaka, ugasanga wewe ushoboye gukora ama video nka 10 canke 70 canke amajana. Video imwe uza gukora ugasanga bayiguhembera nk'amadolari 3 canke amadolari 2 canke idolari 1. No kuvuga ni washobora gukora ama video 100, no kuvuga ko ufise ayo ma video 100 a multiplier par ayo video imwe ivara. No kuvuga iyi ni imwe muri business iri très important kandi ititeze ahubwo donc itanguranye n'igihe cya intelligence artificielle. Nayo mpamvu ari business igiye kumara igihe kinini iriko iratraininga, kubera naka nimba gira kore robo, naka nimba gira kore intelligence artificielle runaka, araza gukenera abantu kugira systeme yiwe idetecte ingene bakora ico kintu. Okay, donc c'est très important iyi business mumenye yuko atari za business ngo uyu munsi ziraje. Bien sûr c'est birumvikana, erega business shiramo amafaranga, ni business shiramo ingufu zawe niki ainsi de suite. Donc iyi business mumenye yuko iyi rero ndababwiye ni imwe mugabo hari nyinshi y'ama training AI tuzogenda turababwira, tuzogenda turahana k'ivyumviro. Urumva yuko ushoboye kuvuga nti jewe nkeneye yuko jewe sindiko ndanakora video nta mwanya mfise, ukavuga naka nankore video 5 undi nkore video 20 undi nkore zinga canke jewe ati ni able yo gukora ama video amajana 2. Urumva yuko dolari amajana 2 uba uziryamanye. Messieurs amis, iyi business muyiteho, ariko navuze ikintu kimwe, avayo gukora business ni vyiza yuko ubanza kwiga business. Niyo mpamvu twabashiriyeho group ya WhatsApp, group ya WhatsApp kugira tugende turahana ko ivyimviro vy'ibiganiro biba byaciye hano kuri Talk Business. Mbere nagenda babwire aga surprise tubafitiye, tugiye kuzoza turakora ama live bijya twariko turaganira hajya muri group, ahubwo tukabiganira live kuri TikTok ya Talk Business. Niyo mpamvu ndabasabye mugende mwiyaboneshe kuri yo, kuko iyumvira igihe tuzoba turi kuri live tuko turavuga naka ninda afise ikibazo akakidropping ico kibazo ciwe tukacishuriraho immediatement. Urumva yuko ari ikintu kameme kizoba kiri très important. Et bien sûr turiko turaraba burya WhatsApp ni imwe muri platform idutwara umwanya atakamaro. Ugasanga abantu bariko baragira ikiyago ca bagikunze bakiryohererewe, mugabe ico kiyago gihereraho nyene, nta like uza kukironkera, ntaki mugabe ico kiyago muza kukigenda kukigirira nko kuri live kuri Facebook niki vyari gutuma Facebook ibahemba. Iyo ico kiyago muri kumurabwirira muri WhatsApp mwari kugira kuri TikTok live, iyo TikTok yari kubahemba. Messieurs amis, niyo ndababwije kuri WhatsApp niyo platform ya mbere yiba umwanya abantu kandi atacibahereza. Ibi yago dukorerayo iyaba tubikorera mu yandi ma platform, ayo ma platform abaduteza imbere. La fois passée nigeze kwandika kuri status ati iyo ukoresha WhatsApp umwaka uhera uhomvye $300. C'est très important. Donc il faut yuko mugerageza kwideconnecta kuri WhatsApp, ahubwo mukagenda bijya biyago mukagenda mukabiyagira kwa ni ma platform. Muzi yuko ama platform ashobora kuza kuba hemba. Akanako kanarinshijejemo ico iyi video arigamije kwari uko tukwiye kwijukira no gukora business zishimikiye kuri training AI. Aha ni kuri Talk Business. Gukora like mu gihe ikiganiro cyakunyuze, gukora partage, ukagipartage ku ma status, ukagipartage mu bagenzi bawe, ni kimwe mu byo abagenzi bawe bazokwibukira ko ati warakoze kumenyesha Talk Business. Aha ni kuri kaminuza, iyo mpamvu tudakwiye
kuba tugira isoni cyane kumva tuwareka kwabwira abandi. Mugire ibihe byiza, ivyumviro byiza, amafaranga, amahoro n'urukundo biganze aho muri hose. Alright.